hari amakuru dufise neza yuko harimo hagomba gutegurwa assassinat ya president Tshisekedi dayere bakarondera n'ingene bo kwikiza nyene icubahiro wacu EVARISTE NDAYISHIMIYE barafise umugambi wo kwica president wa Kongo na president w'u Burundi uwo mugambi ufiswe n'aba reka ndakwibutse igihe president w'u Burundi hariho umengo sinzi kari shirahamwe bahuriyemo igihe agiye mu Buganda igihe aheruka mu Buganda president wacu EVARISTE NDAYISHIMIYE neva ijambo Museveni yavuze ntaryo wibuka reka nari bibutse twibutse yavuze ngo mu ntambara ngo zagumye ngo ziba muri Kongo ngo byaragaragaye ko ngo hari nabigeze kuja gutabarayo babi donc yavuze ngo intambara zikunda kuba mu karere ngo byarigaragaje ko hari abigeze no kugomba gutabara igihugu nabo ubutegetsi bwabo bukagiramwo urumva yagombye kuvuga ko neva ashobora gutabara Kongo nawe akagiramo c'est ça yari kavuga ngo igihe bakuraho Mobutu ko Mobutu yigeze kugomba gutabara Habyarimana ego mu Rwanda rero nabo bacago hajya Museveni yaraze ngo avuze iki urundi rurimi abantu tutumva ego agombye kuvuga ko Ndayishimiye nawe ubutegetsi bwiwe ushobora guhirima rimwe n'ubera yagiye gutabara Kongo ego boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano leta y'u Rwanda hari haciye iminsi mike cyane vya bimenyesha makuru vy'u Rwanda bitangaje yuko u Rwanda rukomeye cyane mbere rutanasanzwe ko Amerika atabihano iyo bifatira ariko haciye amasaha make twagiye kubona ibihano biguye ku meza y'igihugu cy'u Rwanda ndetse binafatirwa na bamwe mu basirikare bo kwipote ryo hejuru muri RDF ibi abenshi ndazi yuko mwabikurikanye bimaze kuba twarumvise amakuru je twarabonye urwandiko rudasanzwe aho FDLR yandikiye leta zunze ubumwe za Amerika ishimira President Donald Trump ku nyifato cyangwa ku bihano yafatiye igihugu cy'u Rwanda uno munsi turagomba kurabira hamwe eske nizihe ngaruka zoba ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe bino bihano bayifatiye byoshikwa mu ngiro n'ibindi byinshi byinyegeje inyuma turaje tubiyage nka kino kiganiro bwana Diodoni ntangwa ndakuramutsa cyane ego reka nanjye ndakuramutse Kodi ndamutse n'abakunzi bacu basanzwe biyizi hari abo kuri B-Info News hari n'abo kuri Burundi E5 ndetse na Yaga nawe yes rero reka ndabahe nanjye kaze badukurikirane mu kino kiganiro merci beaucoup ndabasabe cyane icyambere kubanza gufyonda subscribe cyane ko barako mwamaze kubikora no gufyonda like n'ivyingenzi bituma ibiganiro bigira kure cyane kandi hashoboka kaze rero mwa kino kiganiro je nitwa Cody de Black ndi nyuma ya kamera imbere ya kamera aho mwamaze kubona uwo tugiye kuyaga mu busesanguzi novuga yuko budasanzwe pana Diodoni bejeje bihaze imisi mike bitangaje yuko leta zunze ubumwe za Amerika ifatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda ni mu gihugu cy'u Rwanda President Kagame yaheruka guhura na ministre wo muri Amerika aho vyavuga yuko yagiye senateri wo muri Amerika aho vyavuga yuko yagiye gukora lobbying kugira ngo ntibafatirwe ibihano kandi amaze kuvayo byaratangaje yuko ibihano bigiye gufutwa ariko suko vyageze Diodoni ijya nkuru wayakiriye gute n'ike kintu woyitangariza ko abantu bariko dukurikirana bo reka ubundi ibintu by'abantu iyo ubikirikirana cyane ukamenya amabanga yabo ukamenya n'utuntu bibaza ko bakoze tudukodyo bakaza kudutangariza abantu bibaza ngo ni ibintu birenze twe nk'abantu tuba dukurikiranira ibintu hagufi turadusanga turabatwenga gose turabatwenga kubera iki
kubera ko usanga bane bavuga ibintu mu bwiyemezi n'ubwishongozi kandi ibyo bintu atari byo. aha rero kiruvuge yuko leta ya Kanyaro ari yo bwishongozi n'ubwishime ahubwo ubwishongozi burarenze n'ubwishime ubwishongozi buri hejuru y'ubwishime. donc urumva ni ibintu donc kwishongora birarenze kwishima kuko kwishongora ni kwereka abantu kuri itangazo uri ikintu kirenze uri umuntu akomeye cyane. rero uku kwishongora kwabo nivyo byama bituma banamaramara gusa ahubwo bobo ntibanamaramara uko baragira ibintu uno munsi harageze ahubwo ko tudasubira kubona ibintu by'ubwishongozi nk'abijya uko biragamaze kugaragara ko bishongora mu bintu bya fake. Kuko Paul Kagame twarigeze kubitanga ko amakuru yarasimbye arakanagara agenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atwaye igifobya c'amafaranga y'amadolari anahangire ko mbwira abanyarwanda ariko umukuru w'igihugu canyu azokwama atwara inoti mutanga kugeza ryari iyo yoguze mu biharage by'abene gihugu gutanga ibiturire abene gihugu barashonje mugabo akamana igifobya c'amadolari ngo agiye gushira abazungu bahaze ngo hebama ngo amukorere lobbying ngo ibihano ngo ntibimufate kandi wibuka ko yigaze kuba ko ibihano ataco byomugira kandi yaravuze ko sanction hari n'akavideo mbere nabonye bamukoreye akarapu kameze neza. Urumva rero yaritoye rero aragenda ararondera abarobiste anarondera n'umusenateri yitwa Graham aramusaba amutakambira murumva gukoma amashi no gufukama kugira ibihano babimukureko ariko bashotse bishongora ngo baborotse ibihano ntibamenye ko ubwo busabe butigeze bushika mu biro kwa Trump. Urumva mfate gituma je nabari abantu ejo mu kiganiro nakoze ndababara ati nukuri harageze aho tubona ko ibinyamakuru by'u Rwanda n'ubwishongozi bw'u Rwanda tubona ko ari binyuma kuko bashotse baza kwemeza ngo baborotse ibihano aroroka n'ubwo busabe ntibwigeze bunashika n'imbere y'umuryango w'ibiro bya Trump. Ubwo busabe bwaheze inyuma buyerera nk'imyuka mibi imwe ya satani rero urumva kuba yaragiye ahubwo abanyarwanda ntiboza batwiyemera ko ngo bafise ngo umuperezida ngo warobinga ahubwo bamenye yuko ubutunzi ibi bintu barimo barakora bo baribaza ngo mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere niho hazotangura kuboneka ibi binogo by'aya mahera baguma batwara mu biturire bariko bahiga abarobiste kuko nabo abarobiste nabo Kisekedi asigaye afise muri Leta Zunze Ubumwe bararenze kandi afise ivy'abaha nibagabanye gutanga ivyo biturire bemera ibihano babihano kuko urumva warakoze icaha nta muntu numwe akiza kweza Paul Kagame mwaka karere k'ibiyaga binini nta persone nta muntu numwe akiza kumweza ku mabi n'amaraso bamenye mwaka karere ahubwo nibareke avancement yingene bagiye gushikirwa donc ingaruka y'ibibi byabakoze nibareke bashikira reke gutambaza amafaranga bayonona bakimara gufatirwa bijya bihano byamaze kugaragara twarabonye iketi yabahamijwe icyaha cya genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 abo bitwa ba FDLR mbega gusora iketi bagashimira President Donald Trump bagombye kugaragaza yuko opposition y'u Rwanda ikihari. None opposition y'u Rwanda ni FDLR ariko FDLR murabizi yuko ntabwo bavuga rumwe na leta ya Kagame. None iyo FDLR iri muri Kongo amajaye Kagame ubwiwiwe katigera yerekana aho iyo FDLR iri. Ubwa mbere na mbere bava ngo bari kwahiga FDLR ariko iyo FDLR bama bavuga isanzwe iri no mu bice bafashe ubwabo woca wemeza ngo iyo FDLR irahari. FDLR ihari ni ya Kagame tubivuge nyene yasohoye itangazo yakengurutse ibihano bafatiye President Paul baravugira ngo berekane ko bahari ariko Diego nagushiriye hakivuga ivya FDLR bakugwe muri Kongo cyaye bishikane kuri FRDC. FDLR ya original yaravuze ati twebwe
turi ngaha naha nibazi badutora nyamba batazoja kutugira nabi mu gihugu cy'u Rwanda ubundi iyo FDLR yindi bariko baravuga twe nayo tuzi sivyo bisigura yuko FDLR hariho nubwo boba bakuze hariho bake donc reka ndakubwire urazi ko mu Rwanda tubivuge byumvikana umuntu wese w'umuhutu w'umupoza wa Kagame no mu FDLR ni intera hamwe ivyo rero maze kumenya ko ivyo ari byo ariko bisanzwe bimeze ca wumva ko nazijya mpunzi zose ziri muri Kongo z'abanyarwanda b'abahutu nibo FDLR rero mu ico gihe Kagame arabashaka ko bava muri Kongo bareke kumubera obstacle yego nta yindi ngwano Paul Kagame agwanayo yishimikiza ngo ni FDLR kandi umenye ko yindi FDLR ya original iri muri Kongo Kagame ahigayo n'ubutare rero bijanye n'iryo tangazo baba barasohoye jewe reka ndabivuge mu buryo ego iryo tangazo ryasohowe nabegereye Paul Kagame kugira ngo berekane ko n'abandi basanzwe bitwa ngo bagwanya Paul Kagame nabo bahari banezerejwe n'ivyo bihano ubundi iyo tumenya ko ari opposition ya FDLR ya donc iyo ijya dusanzwe tuzi y'abahutu bose bagwanya perezida ubutegetsi bwa Paul Kagame kari kubona amatangazo y'abajya bawupoza bazwi bagaragara aribo basoya amatangazo bishimira ivyo bihano nayo bajya abantu batazwi tuvuga ngo opposition yabiri ngaha na Kagame ubwiwe baramuri ati tujane utwereke aho hantu tubarase bari ntaho yerekanye rero tumenye yuko umunsi tuzumva ngo hariho abantu batashe bakagomba kwiritirirwa FDLR cyevuga nzovuga ko ari impunzi z'abanyarwanda batashe bitahiye iwabo n'ahandi ho FDLR ntabwo je mpamya kwihara ari igwanya Paul Kagame ahubwo ni ikuvra Paul Kagame no koze Diodoni ni nyuma y'igihe kitari gito cyane plutôt tubabwiye imibonano yagiye yiba hagati ya President Donald Trump n'abopoza ba leta y'u Rwanda turavuga imibonano ya President Tshisekedi muri Kongo n'abopoza b'u Rwanda yagira haba ndetse ubu hari amakuru ariko aravuga yuko Jean-Luc Habyarimana umusigwa wahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda nawe yoba yaratumye ko mu Bufaransa kugira ngo ashobore kuganira na Emmanuel Macron ni mu gihe tuzi yuko Emmanuel Macron ajya kamwe na perezida w'u Rwanda tuvuge neza yuko Emmanuel Macron yoba agiye kuvugisha no muhungu wa Habyarimana kugira ngo abahuze na perezida w'u Rwanda bimeze gute nike kintu kinyigeje inyuma abantu bomenya canke ni Macron yoba agira vinyuma y'inkotanyi hariho impinduka ziriko ziraba kandi twama twabivuze hariho changement politique iri kirategurwa mu kare donc sinzi ko tuza kuronka umwanya wo kubivugira rimwe ariko reka mvuge mu karere k'ibiyaga binini mugabo byose bituruna aho turuyize intambara ziri ku isi hose hariho ikintu kigomba kuba gishasha kandi novuga ngo ni politique ni doko impinduka mu bya politike na diplomasi y'amahanga na donc geopolitique igomba guhinduka gute uno munsi ibijanye n'aba ariye uri kurabona neza ko biriko bigenda bihinduka reka tuvuge mu karere k'ibiyaga binini uno munsi uri kurabona neza Paul Kagame na Museveni bahora bakora donc bari bo mutima wa politike y'abanyamerika donc baba ariye babo ngaha mu karere ariko urabona ko leta zunze ubumwe za Amerika biciye muri perezida wabo Donald Trump ariko ahindura icerekezo cy'ingene ibintu byari byifashe uno munsi rero abanyaburaya kuba batangwe kubona ko hari impinduka zigombe zibe bagomba kugwana uko bashoboye kugira inyungu zabo mu karere k'ibiyaga binini izize zitakara reka ndakubwira ingene biriko biragenda leta zunze ubumwe za Amerika zishaka kwirukana abanyaburaya mu aka karere bagasigara baribo bariko barakontrola ubu donc Ubufaransa n'Ububirigi bamaze kubona neza ko leta zunze ubumwe za Amerika zigomba kubirukana mu kano gace bakoronije rero kugira ngo ibintu bitere doko nabo bagwanira inyungu zabo
naho uzubona Tshisekedi yagiye mu Bufaransa bamuhamagara kugira ngo nabo bamubarire bamubwire ngo turi kumwe nawe ntugire ubwoba dusinyana amasezerano yo mu gufashanya mu bya gisirikare bientôt ni guzo kumva ngo n'amabaza militaire y'abafaransa ngo yaje muri Kongo ivyo byose biri turuna turu yuko Kongo ariho hagiye gusavinga inyungu zabo wakano karere rero kubera ko ubutegetsi bw'u Rwanda bushobora guhirima kandi abivuge muri iyi mvugo ushobora guhirima kirundi ciza ni gute mu gutembagara ushobora gutembagara rero mu gihe bwotembagara Ubufaransa Ububirigi Amerika Qatar Kongo abo bose bagomba kuba bafise accès umuntu ari kaja hari agomba aje ku butegetsi muri mu Rwanda asubire Paul Kagame agomba kuba bamuzi ko batamizeko baramizeko baramupomfyemwo ibintu byabo cyubyumva rero no musi rero Jarike ndiko ndaraba ubusesanguze nama nkora ndabona ko ari bashobora guhabwa ifata kibanza mu gihe Paul Kagame yaba yavuye yakuwe kuko naba nabibabariye parce que c'était une remarque ashobora yohuza abanyarwanda ukuvuga uwahunze yo kumva yotaha yumvise ku mwana yasizwe na Habyarimana ariko ari ku butegetsi kandi menye ko Amerika iriko ishaka yuko abanyarwanda haba reconciliation ibi reconciliation Kagame yanse ahubwo akaca arondera kwica buri muntu wese agombye kurondera ubumwe bw'abanyarwanda amwita ngo ariko ngo ngo ingenga bitekerezo ariko arafovya genocide rero ivyo rero Amerika iriko irarondera kuraba ingene isubiza ubutungane abo yanyatse uko ibi byose vyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ibindi bihugu rero biriko biragomba guhuza rero abaopoza kugira ngo uzohaja azobavuga rumwe nabo nta yindi mission no kwa sana bwana Diodoni umukurangiza kino kiganiro kubijanye n'intambara ziko zirabera mu karere neza na neza mu suroko bwa Kongo biravugwa yuko hagiye kuba inama izohuza president w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major EVARISTE NDAYISHIMIYE Museveni ndetse na Kagame na Tshisekedi abari muri EAC bose musange kubijya bihugu byose ko mubizi bega iyi nama igiye guhuza bano bagabo kandi ndibaza muri ivyo bihe nta ntumwa zikenewe niwe bashobora kuyihurira amaso ku yandi ku mezi imwe ku ntebe imwe uribaza neza ku bibazo dufise mu karere yo ko bazovaho babitoreye umuti canke bizokomeza kuguya narijya twabonye muri bano ba president harimwe abafise akasuzuguro novuga kanuka cicane mu kugaya abandi ba president bagenzi ariko uwo munsi bazoba bicaranye ku meza imwe uriyumva neza yuko canke urabona neza ko hari ikizova jewe ibi bintu ahubwo jewe bisa nibiriko jewe ku ruhande rw'iwanje vuga ko biriko biraturambira biriko biraturambira kubera ko icinyegeje mu ivyo bintu ni kibi gusumba ni kibi gusumba uko barimo barondera amahoro n'umutekano nta gishasha bazoba bagomba bavugana kuko uri kuraraba kuba fore nyasimbe rega ujya ntumwe yaje gusaba president ivyo biko bico iyo nama yatumwe na fore nyasimbe aba bantu rero barimo bagomba gusamaza no gufati ibintu ngo bigume bifata umwanya bitebe none niki kintu bazo barimo baravugana cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu kano karere batigeze kuvugana ubwo ntibohamagarana kuri telefone bati ni mwuba umwe wese niyubahirize ivyo twiyemeje rero ibi inyibi ahubwo jewe ikintu no bivugako nta kamaro bifise iyindi apereje no camvuga ati ni apere ara vigilance hari amakuru dufise neza yuko harimo hagomba gutegurwa assassinat ya president Tshisekedi dayere bakarondera n'ingene bo kwikiza nyene icubahiro wacu EVARISTE NDAYISHIMIYE barafise umugambi wo kwica president wa Kongo na president w'u Burundi uwo mugambi ufiswe n'aba reka ndakwibutse igihe president w'u Burundi hariho umengo sinzi kari shira hamwe bahuriyemo igihe agiye mu Buganda igihe aheruka mu Buganda president wacu EVARISTE NDAYISHIMIYE never ijambo Museveni yavuze ntaryo wibuka reka nari bibutse twibutse yavuze ngo mu ntambara ngo zagumye ngo ziba muri Kongo ngo byaragaragaye ko
ngo hari n'abigeze kuja gutabarayo babi donc yavuze ngo intambara zikunda kuba mu karere ngo vyarigaragaje ko hari abigeze no kugomba gutabara igihugu nabo ubutegetsi bwabo bukagiramwo. Urumva yagombye kuvuga ko Neva ashobora gutabara Kongo nawe akagiramwo. C'est ça. Yari kavuga ngo igihe bakuraho Mobutu ko Mobutu yigeze kugomba gutabara Habyarimana yego mu Rwanda. Rero naho bacabago hajya Museveni yaraze ngo avuze iki urundi rurimi abantu tutumva yego agombye kuvuga ko Ndayishimiye nawe ubutegetsi bwiwe ushobora guhirima rimwe n'ubera yagiye gutabara Kongo. Yego rero tumenye ko aha hantu tuca twibuka ivyabaye kuri Habyarimana ntaryamiye. Ego ahubwo izi nama niba zobaho nukuri zibe kuri apere video habeho video conference, ariko nabwo bazohurira muri Uganda cyangwa mu Rwanda bazohurira Arusha muri Tanzania. None Habyarimana na ntaryamira babishe bavuye Arusha. Ahubwo ibi bintu dukuri yeni cubahiro wacu Evariste Ndayishimiye hamwe na Tshisekedi izi ntama ntazo bo kwitaba. Ho bari mpungenge yuko bashobora kwagira nabi. Nico gituma nakubwiye ati bariko barategura urufu cyane kwica Tshisekedi kugira ngo muri Kongo haduka kajagari haduka ubwicanyi hama ibintu biba wandabaga niko no bivuga ibintu biji wandabaga muri Kongo kugira ngo ibintu birusubire hareta initiale hamwe basubira kugena bushashi bigomba kuba namerekeze gahunda yo gusubiza ibintu ibubisi vara areta initiale kuko uko bigire uko bibandanya ntabwo bishobora ko Rwanda go nta nyungu babifisemo. Rero ivyo bizo nama bako bategura ni kugomba kubica ugomba kubakorora. Ariko ntituramenya ukuri ko wateguye izo nama, ariko no kwibaza yuko EACFC uyirongoye kano kanya nubwo ntamwibuka neza kumbura ashobora kuba ari we yatumije iyo nama kugira ngo barabe ico bokora na rijya biriko birabera mu karere. Nk'ubu uri kuraraba nikihe gishasha buvugana mu gihe n'amasezerano yose yasinye yanse kubahirizwa. Rero wewe ubona yuko bobigira kuri telefone, ahubwo niba yoba hiyo nama yobera kuri video conference kuko kujayo ni risque parce que hariho kompro itegurirwa president Tshisekedi mugato tibagiye na president wacu Evariste Ndayishimiye. Ego mu gihe byoshika bakajanayo ntiwonyemeza neza ko batugenda kurondera ingene babaha amasumu swate ku ntebe bicaye ko kuko no munsi guhura kwa Tshisekedi niyo nama ndabizi neza Tshisekedi ntayo azopfa yitavye. Ariko aho bizobera Tanzania ntabwo ari umwasi wundi kandi nta n'umugwana umwasi wa Kongo ku buryo twovuga yuko nka Uganda niyo yoshobora kuri iyo diri, ariko president agira abamugendanira, president afise abatunganya buri kimwe ciwe ku buryo na micro azi buriya micro president avugira ko kata bagenda bayitwariye mwisakoshi. Nk'ubu rero jewe ndaguhe turabicerekezo nk'ubu Tshisekedi na Kagame bahuye bovuga niki kubera hari abantu hari abagabo hatagwibara oya ibi bintu birimo abantu bafise mu inyungu zo kugomba kuguma batinza gusubiza ibintu kugira ngo bagumye batevye ibintu ngo bifate undi mwanya muremure, sino nta bishasha birimwo. Nta bishasha oya ndabona neza nta kintu na kimwe boganira na Kagame vrema ntaco kihari. Ugiye kuraba n'ingene bigeze kuba bagaragara i Washington bariko barasinya byaragaragara ko Tshisekedi yanukiwe ahubwo atavyishimiye. Byari bimwe byo nyene byo kuvuga ati reka dusinye ubundi bw'uwo mugabo ndabizi ntayazokwirikiza nintumva. Yego byaraboneka ko ari umuntu ari karasinya mugabo agomba nyene ibintu isi ibone neza uwo muntu afise agasorobwe canke umuntu afise akandi gatima tare. Rero izi nama no gushaka kugandagura aba president bacu babiri niwo mugambi mbona ibintu bisubire ibubisi, ibintu bisubire ibubisi, ibintu biji wandabaga ahubwo ya Amerika ibona ibintu biyangaye muri Kongo isubira kuza kubarira u Rwanda ati ni mugere Kongo nimwe muyisanzwe muyimenyereye. Vara nta kindi barimo bararondera nta nama n'umwana kiri muto arabona ko ibintu ataho bishikana ibintu byo muri EAC EAC ntikibaho.
EAC izosubira kuhaba mu gihe ibihugu bizoba byubahana ego EAC izosubira kuba EAC mu gihe Kongo izoba u Rwanda ruzoba bwubaha Kongo u Rwanda rukubaha Burundi donc ibihugu bikubahana tugendera ku masepeje donc tugendera ku mugozi umwe ku buryo atamuntu aciruhande ngo muvuye kuganira akaca arondera ingene akurasa akuzunguruka urumva ivyo bintu byo bandanya ariko nk'umuntu yoja mu yo nama nawe yo bari karakinwa numva aba bantu bagomba kuguma bakina bakina umengo n'agapira bagume bakina sino izi nama nta kimazi ahubwo nibavuge bane bati umwe wese shake niyubahiriza ivyo yiyemeje hanyuma amahoro murabeka ataboneka Kagame yiyemeze ivyo yiyemeje akure y'inzigangabo zose muri Kongo Uburundi nta kibazo dufitaniye n'ibindi bihugu Kongo ironka amahoro ubutaka doko imbibe za Kongo zubahirizwe hanyuma Buganda nabwo bureke kuguma bufasha u Rwanda buva inyuma y'u Rwanda aha amahoro azobabonetse ngwiri sose ngo ntabwo ari kiba ribacisha isuka niko bavuga ngo kandi ngo aho wabukaranga hari musirucu niba bariko bategura ubwicanyi baze bamenye yuko ubwicanyi bamaze gutegura ari bwishi bukarata nuko Dodoni tuyazi kandi bitari bike unkundire ndakushimire cyane reka nanjye ndagushimire Kodi nongereye nshimire n'abadukwirikiranye kandi ko ibiganiro byacu bisanzwe bikundwa ndakubwira uzoza uraza dukora ibiganiro duhereza abantu nta kibazo ego nuko kanashishimira cyane mwebwe mwese twabanye mu kino kiganiro ndizere ko cyabashitse ku nyota ndetse mwumvisemo n'amabanga abenshi mutari bwamenye umugambi mubisha kugira ngo bashobore kugandagura amwe mu ndongozi zitavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda ibi ndazi mwamaze kuvyumva bigatuma haba inama zo gutegura ndetse mwumvise President Yoweri Kaguta Museveni ivyo yigeze kuvuga ibyo byose n'akantu umuntu ashege ateza gutira kwa attention imbere yuko hakogwa icyo cyo cyose rero mu nkundire ndabakengurukire kora subscribe niba utarabikora ufite ndi kuri jeme ndetse unaje muri commentaire ushireyo ikibazo cyangwa intererano yawe nayo turayisoma nitwa Cody the Black bye bye